Ndaguhaye mwake na mwiriwe bivanye uherereye n'umunsi ndakuzanye muri sport news nongera kwibutsa ati kanda subscribe nimutari bwakanda subscribe kuri Eric Burundi TV aho uherereye hose ama wibuke na commentaire yawe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Aya ni amwe mu majambo yoba yaravuzwe ku munsi wejo bivanye ku munsi wejo aho intamba mu rugamba zari zahuye na Côté cyangwa novuga Ivory Coast. Novuga umwe mu banyezamu umwe yahoze adakira itimu serukira gihugu aho novuga arakaza Mack aho yacishije ku rubuga rwiwe cyo novuga ati kuri stati yiwe ya WhatsApp amajambo amezuku. Reka ragusomere aho rero twongera twibukana yuko ku munsi wejo aho ariho intamba mu rugamba zari zahuye na Côté d'Ivoire bikaba vyarangiye intamba mu rugamba zishoboye gutakaza urukino rugira gatatu ku gitsindo kimwe ku busa yatsinzwe na Côté d'Ivoire. Ano kugira ko arakaza Mack yashoboye kuja ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp novuga kuri stati ya WhatsApp yandika ati yabyanditse mu rurimi rw'igiswahili ariko reka ndagushirire mu kirundi. Yavuze ati bakuru bacu amajambo menshi muvugana yiki ni mureke abasore bacu bagwane, mureke kubaca intege ahubwo mubatere intege nibwo bukuru. Yongera abananyagira ati mugomba kwemeza abantu ko mwebwe mwari mukaze gusumbya abandi nihe mwashitse imbere ya Côté d'Ivoire mwebwe mwakoze iki. Arongera ati abo basore nyene bamwe muri bo twashikanye igihugu muri CHAN 2014 na CHAN 2019 urunganwe rwanyu rwakoze iki. Novuga ati yashoboye kuvuga ayo majambo ushobora kwibaza ati muri bamwe mu bakinyi novuga ati bahoze bakinye intamba mu rugamba bo baneguye ibyabaye ku ntamba mu rugamba urukino rwabaye bimeze gute. Ego batakaje urukino ariko twongera twibukanye yuko Côté d'Ivoire nayo ari equipe isanzwe ikomeye cyane hano muri Afrika ikaba ikunze kenshi no kuja mu gikombe cy'isi aho intamba mu rugamba cyangwa igihugu cyacu atamusi numwe igihugu cyacu kirigera kija muri Coupe du Monde. Navuga yuko bagerageje bakinye ko bashoboye ariko ahubwo ni kubatera intege kugira ngo inkino zisigaye bazitsinde kumbure turacyari no mu kibanza kimeze neza. Nuko nyene nawe urashobora gusiga commentaire yawe ukuntu washoboye kubona urwo rukino rwabaye ku munsi wejo hahise novuga ku munsi wa vendredi saa 3 z'ijoro. Ndavuga ati nawe ushobora gutanga commentaire ukuntu wavyakiriye ukuntu wakiriye rukino canke ukuntu warubonye. Yarje Simba from Seed ndagutumira ukanda subscribe rero nimba utari bwakanda subscribe hamwe ushobora no gushyira commentaire yawe ushikiriza bivanye nuko wumvise amajambo ya Artil yashoboye kuvuga. Murakoze cyane.